zari kwaraboga kanda bisimu munishi ndahiriwe kuko mfise iwacu aho niyo tuzogera tubikiwe n'ubutunzi bwacu bazoyerera batagiriye badaniye bagangenga kuko batizeye inzira kuzimiza ariyo Yesu Kristo w'inzira kuri n'ubugingo. Ewe musuri hano nimunda kanijurikira nsuri nimara mubabara kuri kusuhamba n'abari mutana gutombora ari bose mu motsi zibi ico gihe n'amahera bakabira kubaza yasanze mu mabanga n'abandi kumwiko mu bati iyo tubu simba mbona iyo manyangiyana mahumana batobona barushameje ukomeshi batishira ibikoko ngo bibagirana kuba kirinda kwambaye kuwo musi mugabo ntibizobara mbega uwo musi none kugaragaza kuba bafise kandi uwo musi udasanzwe ugiye gusangangura abantu myotsi rumyoye inzoya zitagira ico zizi nimundeka nicurikira ncuri nimba n'umubabaro kuko uwo musi uhambaye ibyo wabona nitamira gutombore abibona n'inkozi z'ibibi ariko bakaba bagiye kubwirwa ngo bwira Osman zabo wonyene
ngo nuko n'abazo batwegana muri iki gihe cyo guhana gishitse kandi azobitamba ku mubyimba agatengo k'abafasha hanyuma muzomurondera ubudahumeka mutakimubona muzomwambaza imbabazi ziwe zaheze reka ariko ngira ngende inama ngira akamaro wowe iminsi uyu munsi ngira ngo wogire kubwo bunagire bukakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe iyo Mana mbabwira n'inyembabazi kandi n'abantu bayo nicyo gituma yamira afite ivyiyumviro vyiza vy'amahoro bitari ivy'ibyago enda zisesangura ingeso zawe zose uzisuzume maze ucururire umutima Imana yo mw'ijuru nayo yiteguye kuguharira kuko n'imbago z'urupfu rw'upfiriye mu rupfu ndakwinginze ngo wiyuzuze niyo Mana ubone kuba amahoro aho niho uzobona amahirwe ibihe n'ibiwanane ku ngoma yayo ku bitaro vy'imamembere ku mwanya w'itangazo ingene vyagenze wihana utihingutse ibyaha byawe byose wahuriyemwo maze impari n'impazana bibisimure impundu uwo mwami ashikira umushaha w'amashinga ashinga imizi bizira bitakikwizizi ese icomo kitatura kuko nta kindi iyo Mana ikugomba ko kiretse icoma imbere yayo ubukomeye amashi ntibakubitako kiretse ko atiganishije ibibi kikibagirwa ese icomo ugahindukira uhoraho kwihana kuko birayikubita abahigwe aho gukera uwo mwami y'ingoma uvuga kugira ibyaritanye bwiwe ntazoroha umugisha ariko uwutihana kabiri kazori kukigongwa n'Imana nzima uhanurwa kenshi kaganga ikizoza azokunda kuba giturumbuka atagira gitabara kuko atimenye ikihagarire umwami Imana ibyo urabikora igaho ukiyumvira ko uhanye nawe rwose ariko izoguhana byose bishyize imbere y'amaso yawe nshuti yanjye ubucabucana rero ntihumbi ndiko ndavuga ngo wihumbuze uti nzoba amahoro naho kuko ngenzi gakora ibibaye kugomba kwanje nta mahoro ku munyabyaha ni kuhora hagize je byarambuza imvuga ijana nibyo uzobumiriza kuko nibuza zirakubesha ababizi neza nabo mu gihe cyane baba babifashe bineneko bakibonerako ndababazwa n'abantu bariko bariringira ikintu kidaca agaciro nk'ico bakigira basinda ibibazo kandi igihe muzo rigiye gutaha Imana ikimara ishavu ewe byizigira bagutaye bagiye kumaramara bari mari Imana Mariya n'amaganya no kujyana isadame za misi yose bamajambo n'amagora bakari kuvuga menshi ziko kuyaba reka mbiri umugozi wakomeye kwibana kuko byashewe kuri hafi ariko abantu ngo biri kushishikana ushikamanga amaboko yawe nandende bavuga mu gukora kuko ibiko gukora sibyo buza mu mwami Imana tobeheza muri tagabanike umugore atiriyejanya dande atari cyo ijambo kuko azomerwa neza kandi azotungwa n'ibikorwa byiwe byamuke rema n'uzori mari Imana umugore kuko n'ibitoheraho uhora azohemba bakoze batitiganye bagasanga kagasemba bafise kuko bamesuje impunzi z'aba maraso y'abana b'intama w'Imana icyo gihe kumugara abandi intama mumene impeni n'umuzi nabi buryo bw'iwe maze baraguca urubanza ruzoba urubanza rutagira n'umutima cy'imotabo mw'isi z'abana muke utsinda n'ukuri kurahabona abanzi gusa bakazazanirwa n'Imana oya ntute nawe wacu mu kwiciye kikabiri mukorera ku cyicaro cyawe kidacana amaze gutegurwa mu bwami bwa Sohora mbere n'umunezero abagarotsi bagira kugira bageze mu ijuru sinarangiza naciye ku mayabo umunezero muhiru abundi mutumire we bazogira bageze mu ijuru azobahamagara bahereze uburyo bwiwe babwira ati nimuze n'abahizi mutahiga imanza mu guhangana ingabo z'ubwiza ariko badayimoni baba bamaze imisiri imisi yose azokenera bicaza bazimana inzimano y'akatabonetse abayobotse bategura ubwenge kukuremwa ku isi bazotambatamba bataye ariko batatamba mirwe cyangwa ibumoso ngo basangize umunsi mibi na Satani na bazima mbike niwe ari bagabo ziwe abagabo bazigazoba bami n'abahenda cyane n'abana gupona kupfisha izoba ikiriho ngiba bitagira ingorane mbere ko bahiganirwa kuzoyibako kuko izo misi zose zamaze igenda zikura tukaba ngo taco bimariye ariko kuriyeho uzoba ubwami bw'umugisha n'amahoro ku ngoma ya Mesiya mbega ndabona n'ijwi kwegera takubondo no kukuruka bitoba ku ngoma ya Mesiya nko mwisi bazohanga ibihe n'ibihora abahinga babahereza buhora ariko nubwo biruko ndabona nkabura uko biba n'ibita amasinzi murezi yazirikire ku kiziriko ngo bazohomba ibyo byiza by'akatabonetse beshe bazirikire mu kiziriko cyitwa busambe nibo basose gusubisa ukayibika mu maraco kuko umutsamba abandi nabo yabamenya amaso y'intemu ngo nibara barabe mu mubiri gusa ariko baramba bazuko babimba yo ingoma yaje nigabagiye kugaruka abandi bazirike ku kiziriko canzo kwihana cyo ibi na biriya ibibazo byanje nibone zanje biheze bama batangatangiza ni yose kugoroka byaraheze muri bo reka ariko mbagira inama se tucisanje bene mama ngo muhinduke bene data dusangira ibyasizira iyo Mana mbabwira ni nyamahoro iyo
hari kunzambi vuto pazosanganira umwami mu bicu wambaye kugoroka gwino mwese abanyota mu mitima mu kwisoko y'amazi y'ubugingo gwino muronde ruhora mu bona kiboneka mu bambazi n'abagizi bazigitamba ku buntu oya ngwino reka mwinginga wa musambanyi wasizikare mu gisi gusangeza gusoma ariko kumataba zose utegembana uwo niwe muganga w'abaganga atanga amahoro mu mitima yasizikajwe n'ibyaha yitwa kibiregeye cyane byose kuyabona kupa abapfira imbere bambarira ku ngoma oya ngwino reka mwinginga wa mubeshiwe wa musambanyi ngo wihane kugira ngo twaho kerida kutuzosanga n'umwami mu bicu ese cyo mu mitima y'abene Burundi ikungurunwe n'umwami wacu baza amahoro agahanga mu mitima yabo reka nisoze ivyo munsi mbiri umugorozi bakomeye kwibanga kugira ngo yiwe nziza iri hafi mw'izuru n'umunwa umunyabyaha nawe ndashishikara gabitanye nayo n'abanje bajana imbere ya jambo ukuri ndakaza kwaso yiwe nakaburikanye mu gushaka mutume kutagishikije bene umurango barore ndabikana n'enda ndageragira ko tuzosura gutera icyo ritambuka kukinyemere kumukorera mu bugingo ataruko nawe tuzosubira isiyoni kuwabo tudatabuka bateye bagukore mu mwe no mu kujyo n'umurango yari jaje mani ramwe nariko bamenyesha iby'umusambaye buhura